data ni Ange Michel Muhayimana ko maravugana ndabaye kaze mwese mu biganiro kuri kubohora igana cyo bibafasha gukora mu buntu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaye kaze rero mwese mu nyigisho y'ino munsi igira 12 y'icigwa cyacu twise mbega abakristo bashobora kugwara gupfa cyangwa gukena. Twararangije igice ca mbere kuvyerekeye kugwara, twarabonye ko abakristo bashobora kugwara ariko kandi ko Yesu akiza. Ntuvuga kugwara ntuvuge kugukira. Nkuko ubu tugatangura igice ca kabiri cyo kuvuga kuvyekeye gupfa, turabe ico birivuga hama turabe n'ivyerekeye kubaho ubuzima budashira biragendana. Ca gatatu tuzovuga kuvyerekeye ubukene n'ubutunzi n'ibindi n'ibindi. Nkuko navuze inyigisho sinzozigazireze cane ko zobarambira, ariko no munsi uratanduka igice ca kabiri mu gisuzume namana batera intege gusuzuma inyigisho, hama muzihe n'abandi mutume n'abandi kwinjira mu migwi kuri kubohora bivanye naho baherereye. Hama nagira mbona rakaje kubasaba kudusengera ikiganiro cyo kubohora. Turafise conference seminaire tuzogirisha muri Canada mu gisagara ca Calgary muri Canada, ni mu rurengero bwa Canada. Nibaza yuko mwabonye amafishi twabarungikiye, mudusengere mudushigikire mu buryo bw'uburyo. Turakeneye uburyo kubera Imana ikiragenda yugurura imiryango y'ubutumwa bwiza hirya no hino kw'isi. Ibyo rero ntitwabishobora tudafashijwe na bene data mutahura ubutumwa bwiza, mu bukunda, mu bushigikira kandi mwemeza ko mwafashijwe na kino kiganiro. Rero nagira ndabateye intege muje kuri site web yacu cyangwa mutwandikire. Site web yacu ni www.ncme.life canke mu Congereza ni www.ncmi.life. Niza yuko yo site web mugiye ko kuri Google mushaka kuyibona mukarengera mushaka kudushigikira mu buryo bw'amafaranga, cyangwa mukatwandikira directement kuri WhatsApp, dushobora kubafasha ngena mushaka kudushigikira aho muherereye hose kwisi. Ndi umuntu nkunda gusaba amahera, nibaza ko ibigwa rya mbere cyangwa kabindi bivuze kuva ntango ikiganiro heza imyaka 8, ariko nibaza ko umwami akarugurura imiryango y'ubutumwa bwiza ko tubwigisha hirya no hino kwisi, kandi nkabasenga umwami Yesu kugira ngo mushobore kuvyukuri kwifatanya natwe mu kuno gikorwa. Narandi reka tugene mu cigwa ca kabiri kivuga ngo mbega umukristo ashobora gupfa mu mubiri. Iyi ni inyigisho nibaza ko yigishwa cyane, ni inyigisho yigishwa cyane, ivugwa cyane mu mashengero haba ngaha muri Amerika, muri Afrika, mu bihugu byinshi ku isi, ariko ahantu igwire cyane muri Afrika, aho hari abantu bigisha yuko umukristo ashobora gupfa mu mubiri kubera Yesu ngo yaducunguye, yanesheje urupfu, umukristo ashobora gupfa mu mubiri. Nivyo bigisha bageza gusigurira abantu yuko by'ukuri umuntu adashobora gupfa mu mubiri. Ariko ugacuraba ego Yesu yanesheje urupfu nivyo, ariko ntaraheza kurukuraho kuko Bibiliya twereka ibizoba ku rupfu. Yarunesheje, intsinzi arayiduha, nico no kwita ni nk'intsinzi iri provisoire ihari twe dufise ngaha ku isi mu mpemu, ariko tuzoyibona mu buryo bwagutse bw'inyigisho. Ndazi ko abantu bashaka gufata akantu mvuze acavuga ngo Yesu ntanesheje urupfu. Oya, yarunesheje, ariko twaza kusoma ijambo ry'Imana turabe ico Bibiliya yoba yigisha caca kuvyerekeye gupfa mu buryo bw'umubiri. Naga duhere mu ijambo ry'Imana rero, Abikorino ba mbere 15:26. Ego 15 verset 26 haravuga gutya: umwansi azosangagurwa ubwa nyuma ni urupfu. Umwansi azosangagurwa canke azoneshwa, Yesu azokwica ubwa nyuma n'urupfu. Urabona niba uwo mwasi azokwica ubwa nyuma ari urupfu, nuko urupfu rukihari mu buryo bwo mu mubiri. Iki kibazo rero kirakomeye cyane kubera ibindi ko ndigisha ko maze kuvugana n'abantu bavyigisha mu maso mu yandi, apana byo kuvuga ngo narumvirije nyigisho, kuko ari gihe tuvuga ibintu ngo twarumvirije ugasanga wihenze. Ariko ndamaze kuganira n'abantu bavyigisha, baraje mu nzi wanje bamwe turicarana turaganira nkiri mu Burundi, abandi turandikirana kuri za Facebook n'ahandi. Bakubwira yuko wowe wigisha ko umukristo gishobora gupfa mu mubiri ari utaratara ubutumwa bwiza, hama wabaza ibibazo ukabona barataye umutwe, kandi ugasanga ayo mashenge yuzimwe abantu benshi shasha no gwaruka, abantu bakiri bato mu myaka 20, 18, 25, 30 bakoze n'imyaka 40. Ariko abantu bakoze cyane ugasanga ntibabirimo, atari ko rabazi ijambo ry'Imana cyane, mugabo hari ibintu wumviriza ukavuga uti none ubwo umuntu ntagwara ucuva ko umuntu adapfa. Ugaca wibaza ikibazo, none abakristo bapfa bose bicwa n'iki? Bacabwira bati bicwa no kutamenya,
abantu banje bishwe no kutamenya nizo nyigisho baca batawe no mu mirongo baca bavuga za Hosea 4:6 ati ni kudahishurirwa ibanga ryo gukira, ibanga ryo gukizwa, ibanga y'uko Yesu yarangije, ibanga ry'ubutumwa bwiza bwa Kristo bw'ubuntu bw'Imana, nigisha ubuntu bw'Imana. Bacavuga ati no, wewe ibyo wigisha by'ubuntu uracari imite, uracavuga ibyo mu mubiri. Umviriza, ibyanditswe biratwigisha ko ari ubwoko butatu bw'imfu. Ubwoko bwa mbere bw'urupfu, mukurike neza, hari ubwoko butatu bw'imfu. Ubwa mbere bw'urupfu ni urupfu rwo mu mpwemu, la mort spirituelle cyangwa spiritual death. Urupfu rwo mu mpwemu. Ubwo rupfu rwo mu mpwemu ni gutandukana kw'impwemu y'umuntu n'Imana. Ugiye mu gitabo cy'Itanguriro 2:17, Geneze 2:17, Imana yabwiye ngo nimwariya ugiti cyo kumenya ikibi n'ikiza nta kabuza muzopfa. Ubwo rupfu yavuga ni urupfu rwo mu mpwemu bwa mbere, kuno mu mubiri byaciye bikurikira. Kwa Adamu na Eva ntibahari, nimba zabo ntituzaho ziri, barapfuye. Rero urupfu rwo mu mpwemu kabiri, Geneze Itanguriro 2:17 nze gusoma ko sino mirongo yose ni myinshi. Abanyefeso 2:1 hava ngo mwokera mwibuke ko mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibigabetanyo byanyu, mwari mupfuye. Paulo niko avuga Abanyefeso 2:1, mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibigabetanyo byanyu. Urumva ibicumuro n'ibigabetanyo byanyu, kandi hasi noho umurongo wa mbere haravuga ngo kera mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu. Urumva yuko kera nareka babwira ngo bari bapfuye mu mubiri, ariko avuga mu buryo bw'impwemu, kuko mwibuke ko umuntu agize na dimension zitatu: impwemu, umushaha, umubiri, esprit, âme, corps, spirit, soul and body. Impwemu y'umuntu rero ni Imana igiramo communion, image y'Imana mu muntu, ishusho y'Imana mu muntu iri mu mpwemu, ntiri mu mubiri, kuko Imana ntituzi ngene isa mu mubiri, ariko isa natwe mu buryo bw'impwemu. Rero impwemu yarapfuye, imaze gupfa muratandukana n'Imana. Ubwo nibwo rupfu rwa mbere, la mort spirituelle. Hari abantu bagenda, Paulo avuga ngo bapfuye bahagaze, no mu Kirundi turavuga ngo yapfuye ahagaze. Rero umuntu atarizera Kristo apfuye mu mpwemu. Uburyo bwa kabiri bw'urupfu ni urupfu rwo mu mubiri, ni gutandukana kw'impwemu, impwemu ikava mu mubiri w'umuntu hanyuma ikagenda ku Mana. Yakobo 2:26, mwihangane 20 ndayisome kugira ngo ntagire umuntu avuga ngo twababwiye ngo yavuze ibintu byiwe. Yakobo 2:26 avuga ngo nkuko umubiri utagira impwemu, mukurike neza, Yakobo 2:26, nkuko umubiri utagira impwemu uba upfuye, niko n'ukwizera kudaherekejwe n'ibikorwa kuba gupfuye. Urumva yuko umubiri sans esprit, encore sans esprit est mort. Umubiri utagira impwemu bupfuye. Muri make kigaragaza ko umubiri umuntu yapfuye mu mubiri nuko impwemu imuvamwo. Iyo umuntu apfuye ni impwemu y'ibimuvuyemo, umubiri ucuhagarika gukora. Rero ubwo n'urupfu rwa kabiri rwo mu mubiri, impwemu irakuvamo, séparation de l'esprit et du corps. Urupfu rwa gatatu ni urupfu rw'ibihe bidashira, la séparation éternelle avec Dieu, gutandukana n'Imana ku bihe bidashira. Ibyahishuriwe Yohana 20:14-15. Ibyahishuriwe Yohana, reka ndahasome 20:14-15. Havuga ngo maze rupfu na kuzimu bitererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Mukuriki 15. Umuntu wese atasanze izina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Urumva atanditse mu gitabo c'ubugingo arico muri Kristo aterwa muri ico kiyaga caka umuriro. Izi ni impfu zitatu Bibiliya yigisha: urupfu rwo mu mpwemu, rwo mu mubiri, n'urupfu rw'ibihe bidashira. Iyi nyigisho ni ndende, akwengana ndagarukize ngaho. Mwami abahishurire, abatahuze, tuzobana mu nyigisho ya gatatu rutangure kubyagura. Abantu bigisha rero ikintu badatahura neza nizo nyipfu zitatu, wacu zitandukanya babone yuko umuntu naho yakijijwe mu mubiri agira ikibazo c'urupfu cyo gutandukana n'umwemu n'ubugingo ahazoja kwa Data n'umubiri. Rero Umwami Yesu abigisha batahuze mu izina ry'ububasha